Tuvi Bujumbura tuje mu Rwanda hose ntare kirenga Nyarugenge yemeye kongera igifungo c'agateganyo kubagwanyi b'ishaka FDU-Inkingi bagirizwa gushinga umutwe witwaje ibigwanisho. Ubushinjacyaha bwari bwasavye ko ico kiringo congerwa bukavuga ko ngo bandanya kuronka ibimenyetso bishasha ngo rero bukaba bukeneye igihe gikwiye cyo gukora iperereza. Abaregwa bo bavuga ko atampamvu babona yotuma bakomeza gufungwa vy'agateganyo ngo bari bakwiye gutangura kuburanywa. Ikigali ni nkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Abaregwa bane kuri barindwi nibo bagaragaye imbere y'umucamanza ubwo yatangazaga icyemezo cy'urukiko. Nta numwe mu babunganira wagaragaye mu rukiko. Nta n'igisobanuro cyatanzwe ku mpamvu Boniface Twagirimana wungirije umukuru w'ishyaka FDU-Inkingi n'abandi babiri batagaragaye mu cyumba cy'iburanisha. Mu cyemezo cyasomwe mu gihe kitarenze iminota 10, umucamanza yemeye kongera igifungo cy'agateganyo ku bantu barindwi baregwa kurema umutwe witwaje intwaro. Umucamanza haye agaciro ibyavuzwe n'Ubushinjacyaha ko bukomeje gutahura ibimenyetso bishya bityo bukaba bukeneye ikindi gihe cyo kubikoraho iperereza. Ubushinjacyaha buvuga ko bumaze gufata abandi bantu batanu bukekaho kuba mu mutwe witwaje intwaro ugambiriye kugirira nabi ubutegetsi bw'u Rwanda. Abaregwa bariko bavuga ko bakomeje gufungwa byo kubahanira ko bari mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Bavuga ko abo ubushinjacyaha buvuga ko ari abo bwafashe nyuma atari bashya kuko bose bafatiwe rimwe, ariko ubushinjacyaha bugahitamo kubagaragaza mu buryo butandukanye. Bavuga ko urukiko rutari rukwiye gukomeza guha agaciro ibisabwa n'ubushinjacyaha ahubwo rugatangaza itariki yo gutangiza kuburanisha urubanza ruherewe mu mizi. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 nibwo igipolisi cyatangaje ko cyataye muri yombi abayoboke b'ishyaka FDU-Inkingi ritaremererwa gukorera ku mugaragaro. Icyo gihe cyavuze ko bamwe bafatiwe mu cyuho bagerageza kwambuka umupaka wajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bagombaga kwinjira mu mutwe witwaje intwaro ugambiriye kugirira nabi ubutegetsi. Abaregwa bariko bavuga ko ibyo bakurikiranyweho ari bihimbano, ko icyo bafungiye nyakuri ari ukuba baragaragaje ko bari ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi muri politiki. Hashingiwe ku mibare mishya itangazwa n'Ubushinjacyaha, abamaze gufatwa bose ni 14, uretse ko babiri bamaze kurekurwa byemejwe ko nta bimenyetso bikomeye bigaragaza ko bakoze ibi byaha bakekwaho. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali.